Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na 93 n'ibice bitatu Karongi no micungararo yaho. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ingingo nkuru ziyagize. Ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama mu bihugu bitandukanye. Mu gihugu c'u Burundi none vyifashe gute? Mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubuvuzi kama bakabwemera bakamushira no muri programa y'igihugu. No kuvuga rero n'umuntu yaminonosoye baramuhereza uruhusha. Uyu ni muganga Alban Uwimana no mukuru wishira hamwe ry'abavuzi batagira imbibe mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru araza kutubwira byinshi kuri buno buvuzi. Ku mugabane wa Afrika kandi muri make Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo izogeramira cane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Mu intambara ya Hamas na Israel ivuga ko mu kiringo ca mbere c'amasezerano hagarika intambara hagati y'izo mpande zibiri izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka Rafa, Gaza ihana na Misiri impande zitandukanye suko vyabishaka. Muri Amerika Donald Trump aheruka kwimikwa mu mabanga ya president yahaye iminsi 75 urubuga rwa TikTok rukunzwe cyane n'ugwaruka yo kuba rurakora vy'imfata kibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika. Idoni no makuru yose duce ku masonga nande twafitiye ni mukanyisase musangwe kazi. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo izogeramira cane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Umushikiranganje w'ikigega ca leta muri Zimbabwe Ntuli Ncube kuri wa gatatu yagabishije ko ukuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS bishobora kugabanya imfashanyo yerekeye ubuvuzi ihabwa ibihugu nka Zimbabwe ihanganye n'ikiza ca sida. Umushikiranganje Ntuli Ncube yabivuze mu nama ku butunzi ku isi iriko ibera mu gisagara ca Davos mu gihugu c'u Swiss. Zimbabwe yararonse amafaranga arenga miliyoni 200 y'amadolari ku mwaka yahawe na Amerika biciye mu mugambi wa PEPFAR ugenewe kugwanya ikiza ca sida. Leta ya Amerika yahaye Zimbabwe amafaranga arenga miliyaridi n'imiliyoni 700 y'amadolari kuva mu mwaka wa 2026 agenewe gukomeza igisata c'ubuvuzi hamwe no gufasha abanyagihugu bagendana umugera wa sida. Ibi vyemezwa na ambasade ya Amerika i Harare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye kuva kwa Amerika mu ishirahamwe OMS hari nyuma yuko arahiye mu kiringo ca kabiri cyo kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere. Fidel Nyongabo rakoze tukiri ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu ONU yikeneye vyihuta imiliyoni 910 mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri Nigeria. Amafaranga azokora mu vyahe bisata. Ishirahamwe ONU ryateye akamo kerekeye amafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu karere ko mu raruko bushira ubuseruko bwa Nigeria muri iyi ndwi. Ako karere karageremewe n'umugumuko w'abagwanyi b'Abislam kuva mu mwaka wa 2009. Ako karere karasinzikaruwe kandi imyuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu mwaka urangiye. Inzandiko z'ishirahamwe ONU itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryabonye zerekana ko abantu miliyoni 7,800 bakeneye imfashanyo mu mareta atatu yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, nayo ni Adamawa, Borno na Yobe. Ishirahamwe ONU rifise imigambi yo gufasha abantu miliyoni 3,600 muri bo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryatangaje imbere yaho kwa karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria gashobora kwibagirwa mu gihe ibikorwa byo gutabara bishimikiye mu bindi bice byo kwisi nka Ukraine, Gaza na Sudani. Icegeranyo leta ya Nigeria n'ishirahamwe ONU vyasoroye hamwe mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye wa 2024 cerekanye ko Nigeria
ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane c'inzara kitari bwibonekeza imbere yaho. Hitezwe ko abantu barenga miliyoni 30 bageremerwa n'inzara muri uyu mwaka. Imigambi ya President wa Nigeria Bola Tinubu yo gutunganya gushasha ivyerekeye ubutunzi mu gihugu ibonwa ko ariyo yatumye ubutunzi buyanzara kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko imigambi yiwe gutunganya gushasha ubutunzi zotuma bukomera kurushiriza. Twaguma ku mugabane wa Afrika, ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri za kudeta, byatangaje ko bigiye kurungika inteko 5,000 mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke. Fidel Nyongabo. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Niger, Salifu Modi, yatangaje ko izo nteko nshasha zizoba zifise ibikoresho vyazo vya gisirikare n'uburyo bukwiye bw'iperereza, zizokorera ku butaka bw'ibihugu vyombi uko ari bitatu. Ivyo bihugu vyarapfunditse kandi amasezerano yo gukorera hamwe. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Niger yavuze ko inteko z'urunani ziteguye kandi ko bizofata indwi nke gusa kugira zibonekeze ku butaka bw'ibihugu vyazitunganije. Byasiguye ko hari ibikorwa vy'izo nteko bimaze gutangura. Gukorera hamwe hagati y'ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali byakurikiye ingingo y'ivyo bihugu yo kuva mwishira hamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO. Hejuru y'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nabice ku masonga nkitangura. Israel ivuga ko mu kiringo ca mbere c'amasezerano ahagarika intambara hagati yayo na Hamas izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka Rafah, urubibe Gaza iruhana na Misiri. Fidel Nyongabo. Ico kibanza ca Rafah kiri ku rubibe n'igihugu ca Misiri. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyahakanye amakuru avuga ko ubutegetsi bw'abanyapalestina buyobora intara ya Cisjordania bushobora kuzogenzura urwo rubibe. Abaserukira hamwe ry'ubumwe bw'Uburaya bazokurikirana ibera muri ico kibanza ca Rafah. Muri iki gihe inteko za Israel nizo zikikuje ako karere, kandi Israel niyiha uburenganzira abantu bwo kwinjira no gusohoka muri ico kibanza. Israel igenzura ako karere kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024. Ni mu ntumbero yo komora umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Hejuru y'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose muheje kumva n'ayandi abagezeho ijyanye no kwisi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igice ca kabiri c'amakuru yacu tucugururira kuyavugwa mu indero mu gihugu c'u Burundi. Inama nkenguza amateka na shinga amateka vy'u Burundi vyemeza ko igisata c'inyigisho mu ntara zitandukanye kigeze aho umwasa ashaka. Ubushikiranganje bubarizwamo inyigisho mu Burundi ntibubihakana, gusa busanga ari kibazo kibwirizwa gutorega umuti biciye mu nzego nyinshi. Ejo uramutswa ubwo bushikiranganje yari imbere y'inama nkenguza amateka y'u Burundi kwisigura. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Haraheze igihe mu Burundi haguma hagaruka ikibazo c'ukuntu inyigisho zitangwa mu mashure cifashe, haba ku banyeshure ndetse no mu bigisha. Bamwe mu banyeshure bavuga ko leta ikwiye gufata iki kibazo mu minwe ikagitorera inyishu irambye. Kamwe mu turorero twerekana ico kibazo n'abarimu baheba akazi kabo kubera agashahara gato. Abo bose bagiye batabaza inzego za leta kwisonga hakaza inama nkenguzamateka na nshingamateka k'abaserukira bene gihugu. Kuri wa kabiri inama nkenguzamateka y'u Burundi yahamagaje umushikiranganje ajejwe indero n'inyigisho kwishura kuri ivyo bibazo bihaze ico gisata. Abakenguza amateka batandukanye baremeza ko ico gisata c'indero kigeza atemba, baravye uburyo abanyeshure bigamwo burimo kutagira abarimu, kubura intebe zikwiye, kubura ibikoresho bikwiye byifasha nyigisho, ubumenyi buke bahabwa, ibindi bijanye nuko babaho mu bigo by'uburaro ndetse n'amakaminuza. Umukenguza amateka agira uko ishaka Victor yatowe mu ntara ya Muramvya yabajije umushikiranganje w'indero François Havyarimana uburyo bwihuse buriko burakoreshwa kugira ngo igisata c'indero kigarukigwe. Abayigisha kuko mwavuze ntibakwiye, abandi nabo bakutsa kibi des fois batari spécialisé,
izo ni ingorane z'igihugu sevre. Sinzi umuntu yavuze ati burya ugomba kwiga igihugu uhera muri education, uzokwigisha aba-engineer baka ibintu byose bibomoke, abaganga bazoja kubaga abantu babica, imiti babadimisa imiti itariyo, abacamanza bazoka mu ngorane stress. Rero burya ni igisata murongoye, ni igisata ngenderwako cyane kugira ngo igihugu gitere imbere, ko dushira imbere imbona kazoza y'igihugu cacu. Umukenguzamateka Dukundane Karine Berize yatowe mu ntara ya Muyinga nawe avuga ko ikibazo c'urugero rw'inyigisho rwagabanutse cotorerwa umuti hamwe abana b'abayobozi mu nzego zitandukanye boje kwiga mu mashure ya leta. Uravye amarekomandasyo dutanga ngaha bikagaruka ati abigisha ntibafise ibi, abana ntibafise ibi, biboneka yuko jewe umwana wanje atashe simenya uriya mwana wo yiga muri ashure rya leta kwa hicabura. Uyu mukenguzamateka nawe yatowe mu ntara ya Bururi yabajije umushikiranganje ajejwe indero ico amaze gukora mu gihe amaze muri uyu mwanya, na cane cane ko yahagiye azi ibibazo bihanze ico gisata, na cane ko yigisha mu mashure ya kaminuza. Mutubwira ibintu bitatu cyane reforme ou contre reforme, kuko baravuga ko ari amareforme amwe yagasubitse hasi. Reforme ou contre reforme mwagize zitatu gusa ziko ziratuma akanovera kazokwiyongera. Aha kandi abagize inama nkenguzamateka ntibatahura ukuntu hari amashuri adafise ivyankenerwa kugira ngo yakire abanyeshure yemererwa gutangura ibikorwa n'ubwo bushikiranganje, bikarangira bahawe impapuro z'umutsindo ataco basohokanye. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera uku niko abisigura. Mushireho les conditions minimales z'ibikoresho niburi kubera baje nko kubona abantu bugurantaye ko ishure ryigisha informatique ugasanga abana nta musi numwe barakora kuri ordinateur, clavier ntayo bazi, suri ntayo bazi, donc usanga ari kibazo mugabo karonka diplome yahejeje usanga ari kibazo. Umushikiranganje ajejwe indero Dr François Habyarimana yasiguye ko ibibazo byose bihari bikeneye ubufatanye budasanzwe kugira ngo bifate umurongo mwiza. Nawe yemeza ko ikibazo nyamukuru kiri mu bigisha bake ndetse n'abahari bakaba badafise ubushobozi bukwiye. Nivyo cyane kuri impinyanyuro tugomba gukora, turiko turagira analyse, turabe ivyo twigisha, turabe n'ibikenewe ku gihugu cacu, tuzoca dukorera ko kuri intumbero. Ikintu kizotugora ubwa mbere na son excellence yama yabivuze kuri imbona kazoza n'abantu. Nagomba babwire mu bintu vya education hari ibintu bitatu biri clé. Hariho le programme de formation, hariho abigisha, hariho materiel didactique. None tumaze kuvuga tuti mu bigisha turabona modela kine, c'est vrai dufise bake, mugabo nabo bake dufise harimo abafise rakine. Mu byashikirijwe n'inama nkenguzamateka kandi harimo n'itangwa ry'amaburse y'abanyeshuri baja kwiga hanze, aho berekanye ko ririmo agatotsi mu itangwa ryazo. Aho abakenguzamateka berekanye ko harimo ka mwana wa mama, bagereranije nuko abana bava mu miryango yeshoboye na cane cane mu ndongozi z'igihugu baterekwa kwiga mu mashure ya leta yo mu gihugu, aho na burse usanga zihabwa abo nyene abandi bakavyumva ku matwi gusa. Urongoye inama nkenguzamateka yasabye umushikiranganje gutunganyiriza abarimu mu mashure ubumenyi bwabo bugahabwa agaciro bagendeye no ku mirimo mishasha baba bahawe, agashahara kabo kaduzwe bityo ubumenyi batanga bugira kanovera. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tuve ku rupapuro rw'uburezi tuja kuvyerekeye amagara y'abantu. Tuguma mu Burundi ariko ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama. Amwe mu mareta ari muri OMS yaratanguye gushinga amashami ashinze ubuvuzi kama. Ubuvuzi uhagaze gute none mu gihugu c'u Burundi? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabibaza Dr Uwimana Alban n'umukuru w'ishira hamwe ry'ubuvuzi butagira imbibe mu Burundi. Ugeze ku ntambwe novuga nziza, ariko reka ntanga urugero. Mu Burundi hariho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Muri ubwo bushikiranganje rero barashizemo igisata kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama, ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imiti y'ikirundi. Ico ni icya mbere. Haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu. Icyiza nuko mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama, bakabwemera bakamushyira no muri programa y'igihugu. No kuvuga rero n'umuntu yaminonosoye
akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya. Hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri, tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi, mu mashuri y'ubuganga, yo kwigisha iby'ubuvuzi kama? Ndabye mu ntunganyo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, nkaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza, icyo gisata nta kirimo kandi nta kirimo na vuba. Uko twebwe mu Burundi hari icyo turiko turakorera ko cyitwa Vision 2040 mu mwaka wa 2040 yuko cyo bari igihugu kiyemereje cifashe mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo, ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo. Amazina yanjye ni Marcel Twagirayezu ndi Kigali. Rero ikibazo mfite cy'ibya umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama, kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga, noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha, cyangwa se akabanza kwa muganga mu bitaro bya kizungu, cyangwa se akabanza kujya kwa muganga kandi ari yakabaye agana mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi. Aho ngaho araduha ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakabaye agira agahita amenya aho agomba kwerekeza. Ubwa mbere wohera mu bavuzi b'ikizungu, kuko mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira iyi ndwara byananiranye. Ni akarorero, dushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri abaganga barashoboye, hariho uburyo babikoramo bakavura, ariko barenge barakubarira ati iyi ndwara yovurirwa ngaha, ishobora no kuvurirwa mu Buhindi cyangwa ahandi, cyane mu kurindira umuntu iminsi yiwe izogere. Muri icyo gihe rero abakubariye mu yandi majambo ati nimba hari ubundi buryo kwifashisha imiti kama kuko irabaho no mu bitaro. Mumenya gute ko ifite ireme idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize? Muyimenya gute? Mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratoire? Yego cyane, niyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane. Uwa mbere dufise dukora muri ibyo biti by'imyimerere ni uvura kanseri, ni ubwoko butandukanye bwa kanseri. Ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura? Iya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa lesemi, hakaba kanseri y'ibere ku bakenyezi, hakaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje. Yego siro ibivura, novuga umuti w'amazi bivura n'umwe, ni ibiti, ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukabiteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata, kandi uwo muti nyene uravurana n'igikomere, biriya bikomere byo muri esoma mu gifaransa babyita ulcère gastrique. Ulcère aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri esoma. Uwo ni umuti navuga wa mbere kama. Uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga, ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri esoma. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, nasikiliza Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu runani ruhurikiyemwo abashingwamanza bahagarariye amoko y'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa kabiri bari mu nama nshingamateka y'Ubwongereza gusaba abashingamateka b'ico gihugu kotsa igitutu leta yabo kugira ngo ihagarike imfashanyo iha ingabo za MONUSCO na leta ya Kongo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Maître Innocent Ntezigayo ahagarariye urwo runani, abanza kumubaza igituma bahisemo kujana ikibazo cabo mu nama nshingamateka y'Ubwongereza. Gusaba Ubwongereza nk'abaturage b'Ubwongereza kugura icyo bwakora kugira ngo ubwirizwe kubwira Kongo ndetse n'abandi kugira ngo bahagarike ubwo bwicanyi. Ubwongereza mu bihugu bimwe bitanga amafaranga menshi aja muri MONUSCO ndetse bunafasha imishinga minini ikorerwa muri Kongo. So bari kubabwira ngo ibyo mukora byose umenye yuko abo muha izo fashanyo zitagera ku baturage, abandi baricwa baziri ko bari musaba ngo, kandi Ubwongereza bufite ijambo rinini muri Security Council, ukaba bwahaguruka bukavuga ati ibintu bikorerwa ubu bwoko twabimenye mu bihagarike.
uvuze ku bijyanye n'amafaranga butanga mwaba mwabasabye guhagarika imfashanyo buha MONUSCO? nabyo twabivuze ko izo mfashanyo batanga ko bamwe mu baturage ari aba taxpayer b'Ubwongereza, ayo mafaranga batanga ari ayabo, iyo misoro mukayiha Kongo ikayiha ishyirahamwe ry'abazalendo bitwishyira kugira ngo yice abatutsi n'abanyamurenge muri Kongo, ndetse na MONUSCO amafaranga bayiha ntacyo akora kurengera abo bantu. Baravuga ati mugende mubirebe neza mubikoremo ubushakashatsi, nibiba ngombwa muzihagarike kuko ayo mafaranga nayo afite uruhare mu kwica abantu bacu. Abo mwabwiye babasubije iki? Twagize amahirwe kwitabiriwe n'abantu batandukanye, barimo n'uwahoze ari umukuru w'abahagarariye abaleba uriya Jeremy Corbyn yanavuze ijambo, ndetse n'abandi ba MP bavuga amagambo avuga ko bagiye gukora ibishoboka bandikire inteko nako foreign affairs y'Ubwongereza, kandi bizeza ko bagiye kubikurikirana kuko nabo bafite amakuru y'uko abantu bicwa bagirwa nabi. Ukimuregera abadepite b'Ubwongereza ntimuregere leta ya Kongo ifite ubutegetsi bwa hirya muvuga bibera? Waregeye Kongo kubera 2021 dutanga y'ibirego tugaragaza uruhare rw'ingabo za leta ndetse n'amakuru y'arme mu kwica abatutsi n'abanyamurenge ndetse n'abahemu. Dutanga n'ibindi birego muri za ICC bigaragaza ako karengane, tutabariza kugira ngo bagende babakurikirane babihagarike. Tuza gutangazwa yuko bongeye kuja no gutora. Kugeza n'uyu munsi bamwe barahakana ko nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi, kandi nta bwigeze bubaho, ngo bakabyita ko ari ibintu bitabaho namba, kandi bigaragara biba ku mugaragaro, ahubwo bakabyitiranya n'ibindi bintu bavuga ngo biraterwa n'u Rwanda, biraterwa na guverinoma, bidafite isano no kwirinda umutekano wa Kongo. Na Kongo igomba kurinda umutekano, ariko abakozi bayo cyangwa ingabo zawo bifatanya n'amagurupe kubica. Twarabareze mu nkiko, ariko Kongo nta kwigeze ikora. Mu buryo bivugwa ko abakurikiranwa abicwa ari abasanzwe bari ku rugamba n'ubundi barwanya ubutegetsi bwa Kongo, cyangwa se barwanya imitwe y'abarwanyi ishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo, bakaba bicwa kubera ko nabo bari ku rugamba. Mubivugaho iki? Icyo kintu ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko n'abapfira ku rugamba ntabwo tubashyira mu bantu bagira ko bapfira ku rugamba, tuba tunabaza kenshi. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kono kaziki muramaze ukamenyera ko iyo tugashizemo tuba tugomba tubabwira amakuru atandukanye avugwa muri Amerika. Muri Amerika ariko havugwa byinshi cyane gose ku bijanye n'amatora no kurahira kwa president Donald Trump. Hari n'izindi nkuru rero zijanye n'iryo rahira, ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa amaze kurahira. Aheruka rero uno munsi yatanze iminsi 75 ku rubuga rwa TikTok yo kuba rurakora vyimfata kibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika. Ni nyuma y'impungenge ko rwoba rutanga amakuru ya Amerika kushinwa ibindi kuri no nkuru ijanye na TikTok muri Amerika. Twabibaza mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Kimwe mu bintu bya mbere Donald Trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyir'uru rubuga rwa TikTok umuherwe wo mu Bushinwa iminsi 75 yo kugirana amasezerano n'umunyamerika wa rugura, aho guhagarikwa burundu. Ntekereza ko ntibonaga muri TikTok. Ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro, ariko nagiye kuri TikTok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya 36%. Iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri miliyoni 170 muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nk'uruzimiye. Ni nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya TikTok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'abanyamerika cyangwa TikTok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu. Ariko ibi byahise bihinduka nyuma y'uko Donald Trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe. Nyiri TikTok Shuchu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza Trump abinyujije muri video yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye. Twishimiye kandi tunejejwe nuko dushyigikiwe na perezida wumva neza iby'urubuga rwacu. Umuntu wakoresheje TikTok mu kugaragaza ibitekerezo bye nuko abona ibintu.
ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko rikiriho. Birashoboka cyane kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete Oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe. Oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni, kandi nta kintu na kimwe Trump ashobora gukora kugira ngo akureho ako kaga. Iki gikorwa cya Donald Trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere, aho yashakaga guhagarika TikTok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru ya Amerika rusangiza Ubushinwa. Kugeza ubu rero, nubwo TikTok yongerewe iminsi 75 kandi bigaragara ko Trump ayishyigikiye, ahazaza h'uru rubuga muri Amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu kanya team yaraheje kutubwira ivya TikTok no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ku Ijwi rya Amerika mu minsi iri imbere tuzobatangariza ingene mushobora kuzamura dukurikira kuri WhatsApp. Turiko turabubakira urubuga aho muzoza murakurikirana amakuru atandukanye, yabaciye muri video, yabaciye muri mu mafoto atandukanye, mu majwi atandukanye. Ico kumva two gushikiriza bizoca mu rugo rubuga rwa WhatsApp, ruzoba rurekuriye kwinjiramwo wewe uvyipfuza ushatse. Tuzobashirako kuri Facebook yacu aho muca kugira ngo mugwinjiremo n'icaye. Twandikire kuri radio yacu @gmail.com utubwire ico vyibaza kugira ngo ugo rubuga ruzobe ruhari, ariko rushika kunyota ivyumviro vyanyu kugira ngo tuzobe tuhari tubashikiriza ivyo mwipfuza uko tuvyifuza, ariko namwe mugire ico muterereyemo. Mukurindira ko ugo rubuga rero ruzoca ruza, amakuru yacu murashobora kuyasanga hatandukanye. Wezi tata kaburungu radio yacu VOA.com, ugo n'urubuga rw'Ijwi rya Amerika. Facebook ni VOA Radio Yacu, ni nayo turiko kuri YouTube, tukabako kuri Instagram, hama tukabako no kuri X yahoze ari Twitter, aho se muhasanga amakuru yacu atandukanye. Mukanya turahana gahindukira, ariko ngende ndabikije muri make ko Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS izo bangamira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri izo mbuga zitandukanye nari ndababwiye mu kanya ku mugabane wa Afrika. Kandi ishami mpuzamakungu ONU rikeneye vyihuta miliyoni 910 mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri ico gihugu bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye by'umutekano, ariko hamwe n'ibibazo by'ibiza harimwo imvura. Ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri coup d'etat byatangaje ko bigiye kurungika inteko 5,000 mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke mu intambara ya Hamas na Israel. Israel ivuga ko mu kiringo cambere c'amasezerano ahagarika intambara hagati yayo na Hamas izobandanya kugenzura urubibe rwo mu karere ka Rafa, Gaza ihana na Misiri. Nonga rero amakuru no munsi aciye agarukira. Mwakoze kudutega abiri mwinga bw'ivyuma, Nshimire Nadia Taha hamwe na Ingenieur Domba Jumbe twari kumwe. Kuri mikro ya Lidiane Ninahazwe, ano makuru yarahagarikiwe na Etienne Karekezi. Aya n'ayandi mushobora kongera kuyakurikira kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA.com. Mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu, muraraharyana ahataryana hararumwasi. Ibiganiro vyacu birabandanya mu ndimi zitandukanye, mushobora kumvamwo Ijwi rya Amerika muri ku mihingo ine y'isi dusamirana nako.